Ego ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye abadukurikirana kuri Vikasava Official. Rero uyu munsi ndi nyuma ya kamera ariko muraza kumva ijwi murakurikirana ivyo nza kubasangiza. Rero ngaha mubona aha turi muhira iwacu aho dusanzwe tuba, murabona harashajije neza cane. Twagomba tubabwire ingene mushobora gutunganya namwe ku bantu babishaka, ku bantu babishoboye, ingene mushobora gutunganya muhira iwanyu aho muba. Ni ukuvuga ngo twebwe ngaha aye ikintu cose ngaha nibaza ko ntashobora kubibereka uwu munsi wonyene, nzandagira amaprati kugira ngo vyose nze ndabibereke. Ni ukuvuga ikintu cose ngaha murabona ngaha, ikintu cose ngaha aha mubona, ikintu cose aha muhira iwacu gifise akamaro, kituzanira inyungu. Murabona hariya aye gushika hariya, murabona ibiti hariya, murabona n'imyumbati. Kuvuga ngo ikintu cose ngaha iwacu kituzanira inyungu, nta kintu na kimwe gitakara, nta kintu na kimwe kituzanira inyungu mu vyo dusanzwe dufise ngaha aye iwacu. Rero sinza kubibereka vyose icarimwe, ariko nzoza ndabereka kamwe kamwe n'ico gasigura n'inyungu gatanga kugira ngo mushobore gutahura neza. Abashatse batwigireko kuko ni ikintu gikomeye cane mu buzima bwacu. Rero urasanga abantu benshi, ugasanga umuntu ntaho arigeza, ugasanga muhira iwe kumbure yahazanye jardin, ivyatsi bitaribwa nivyo biri muhira iwe gusa. Kandi ugiye kuraba mu kintu kijanye n'ibifungurwa, ugasanga yirirwa avuga yuko yabuze ibintu afungura. Rero jewe abo bantu ndabakeneye cane gose kugira ngo tuganire, kugira ngo ndabigishe. Niba ufise tere iwawe, ufise ahantu parasera ntoyi ubamwo, naho yoba ari are imwe yonyene canke are zibiri, ingene ushobora kuzitunganya ukazibamwo, ikintu cose kihari kikakuzanira inyungu, ibitari ukabirema bikakuzanira inyungu. Ego bagenzi, biratangaje kubona abantu usanga bafise ikibazo c'inzara, ugasanga bafise ikibazo c'ivyo bafungura, ariko ugasanga kenshi muhira iwabo nka ruguru canke nyene n'ahantu mu bisagara, ugasanga bagize urugo rw'imisederi. Ugasanga bagize urugo rw'imisederi, baza barayikata neza, ugasanga hasa neza ku misederi, ariko bafise ikibazo c'ibintu bafungura. Abarundi barayamaze, ubwiza buca mu kanwa. Ntushobora kugira neza ahantu uba utararonka ivyo ufungura bihagije, ntibikunda. Kirazira rero gusega ivyo ufungura, hanyuma rero muhira ugasanga wateye amashurwe, wateye imisederi, wateye navyo uzurabikata. Si ibintu bizokuzanira amafaranga, ugasanga uzurabikata, bigutwara n'uburyo bwo gukata. Aha rero ndiko mvuga ku bantu bari ku rugero rwo hasi. Sindiko mvuga ku bantu bari ku rugero rwo hejuru, haza abantu ntibangana. Hariho abantu ivyo gufungura bitakiri ikibazo, hariho abantu ivyo kwambara bitakiri ikibazo, hariho ivyo kwiyunguruza n'ibindi bitakiri ikibazo. Abantu bose ngomba kuvuga, ariko nabo nyene nzogaruka ndabavuge ko ingene bashobora gutunganya amajarade meza arimo ivyo bipfuza, ariho kandi arimo n'ibintu bakenera bishobora kongera kurutiza kubinjiriza amafaranga, canke bakabifashisha abagize gute ababikeneye. Rero abo nzobagarukako. Uwo munsi ndi ku bantu bagikeneye ibintu bafungura, bakibikeneye cane, bakibirondera muri majambo, bagishonje. Abantu rero nibo nkeneye ko tuganira uyu munsi. Rero niba utagira subscribe, turagutumira kugira ngo ugire subscribe canke s'abone bivanye n'ivyo telefone yawe ikwereka, kugira ngo tugire umuryango muniniya cane w'abarimyi. Rero murabona ngaha ahantu ndabereka ikintu kimwe kimwe. Naberetse ngaha ni muhira, n'ahantu habaye
ariko kubw'ubufasha bwanyu turazi yuko mu minsi iri imbere hazoba hasa neza cyane. Murabona ngaha hariho ibiti n'amashurwe makeya wanashaka arahari, ariko ni make cyane, ni ibice nibaza ko ari ibice 2% by'amashurwe ataribwa, ibindi byose ari amashurwe agize gute, ari amashurwe aribwa. Rero murabona ngaha iki giti gishobora kutaboneka neza, kino giti murakibona ngiki, iki giti bacita umufumya. Nagiteye kiri ku rugo yiwanje bacita umufumya. Aha nzoba ndababwire ivyacu. Murabona ivyo biti ivyo biri navyo nyene biri ko cyo no kwita urugo canke urutitiro, bivanye ngene mu bivuga, ukuvuga si clôture oya, ariko mu misi zatwiza ko clôture izohaba. Rero murabona hariyo ibiti bita muringa nzogaruka mvuga akamaro kayo canke abazi akamaro kayo mwe mwabivuga muri commentaire. Murabona kandi munsi ya muringa hariho n'igiti c'umwembe. Murabona ivyo byose ni ibintu biteye ku rugo. Murabona hariho imyumbati iteye ku rugo, yo murabizi ko nimbura imyumbati yakataraboneka. Ngaha rero hajaye murabona ngaha, murabona urutomati ngaha, kandi murabona n'intumbaswa ngaha. Ntumbaswa sinzi ko muyizi, ngiyi ngaha. Akamaro kayo nzoga ndakavuge ko navuze ngo ndabereke bikuru bihari, ari akamaro kavyo nzoga ndakavuge ko kubera video bihavi bandende. YouTube ntiranyemera gushaka ama video maremare ku buryo nshobora kurenza iminota 15. Murabona rero ngaha, murabona urutomati, murabona kandi ngaha urundi rutomati ngaha ni muhira. Murabona urutomati ngaha ruramye, aha n'ubwoko bume bwabwo. Murabona kandi ngaha irengarenga ngaha nyinshi, irengarenga n'ibigori, irengarenga zigeze kugurisha ngaha, n'ahandi mwazibonye. Murabona kandi izindi rengarenga zamuke ngaha. Murabona kandi n'izindi zigikura zimeze nk'ibiti. Murabona kandi ngaha n'izindi zimeze nk'ibiti zamye. Izi rero zirafise akamaro kazo, nzobabwira akamaro kazo muga mumva yuko ntabisigura, ndazikurako imbuto. Kandi ziri ubwoko bwinshi rero. Murabona ngaha murabona izi zozo ahaye ngizo kuye zirimo utubuto ngaha. Murabona zino mbuto, murabona imbuto ngaha, zafite utubuto duto, uko irengarenga usanga zifise imbuto ntono. Murabona ngaha karima k'ibijumbu, mwibuke ko muri ya parasera ntoyi. Murabona karima k'ibijumbu karimwo iteke ryiza cane, murakabona ngaha. Murabona kandi haruguru harimo iteke ryiza cane rimeze nk'ishurwe. Hari ahantu usanga batera amashurwe ameze nk'amateke, ariko ugasanga nta kintu bakurako. Kubera iki utera korokaze, woteye korokaze kandi vyose bisa neza. Murabona harimeze neza, bihagaze neza. Murabona haruguru hajya hariho agasizi karimye, navyo nzogaruka ndabibabwireko. Murabona ngaha hariho igiterwa c'umwumbati kinini gishinze kimeze nk'ishurwe naco nyine, nzoka ndababwira akamaro kavyo. Murabona kandi agataramuro ngaha, sindiganye mukita hiyo. Murabona agataramuro kandi munsi yako murahabona, munsi yako hariyo irengarenga. Munsi yako ntihapfa ubusa hera. Ntimubona amaguru yako, ntimubona hariyo irengarenga nziza cane, murazibona, nta mwanya n'umwe upfa ubusa. Murabona kandi hariyo n'iteke ngiri, murabona kuguru kume kwako, murakabona ngaka. Aka rero tukanikirako ya myumbati.
muhora mubona niyo twanikirako. Rero murabona ngaha, mubona ururengarenga ngaha aye, murabibona runini cane kandi rw'ubundi bwoko. Murabona ngaha citronelle, murazibona ngizi citronelle, murazibona muraza nazateye ku murongo. Murabona kandi naha gategwa aka, iyi ni inyame, ni kire. Murabona kandi hejuru gisa neza cane n'ishurwe, kirarembeye hejuru gisa neza n'ishurwe kandi biriko ricapa igicapo ciza c'ishurwe. Ndabereke, murabona kandi ngaha urutomati ngaha rwamye neza, rwamye cane, murarubona rwamye intomati nyinshi cane, murazibona ngaha. Rero mwisanzwe ku yindi video nzogaruka ndabereke neza kimwe kimwe cose akamaro kaco, inyungu kituzanira. Niba utagira subscribe, ndakwinginze ugire subscribe kuko ibintu tugiye kwigisha muri uno mwaka ni ibintu bizozanira akamaro abantu benshi cane, ingene batunganya itongo ryabo naho ryo bari rito, ikintu cose kimera canke bahashize canke ibindi bakabitera canke ibindi bakabirema, mu yandi majambo bishobora kubazanira inyungu kimwe cose iho kimeze. Hamvuze ati bye bye, ntutangwe kuri channel yacu. Bye bye.